Injyane no kudahuza muri AFC M23 RDF inkotanyi abasogosi biragisibije bikigejeje kure gushika naho hari okutumvikana bamwe bakaba bakora fatigwa ingingo zo kudasubira gukoresha amatelefone eka bakaba ngo bayaze kutazongera n'ibintu bariko barashira mu vyigwa bariko barihweza ngo barabukongera batazosubira kwakira ingenzi nimwe akarorero nkuko bakiriye Habib nuko bakiriye Monesco kungene bakiriye n'izindi ntumwa eka nibimenyesha makuru mpuzamahanga aho bagira bati kumbure baraza bakadusigamwe utuntu tudupisi bashoboye turi traçable bashoboye kugira ibintu bita traceability bakatubona aho duca ama movement yacu bigatuma aya madrone atumenasa aha ni nyuma y'urupfu rudasanzwe korashikwa ku mbuga ngurukana bumenyi ariko AFC M23 imbwebwe za Sarambwe rutarigera gwemera uyu nawe suwundi ni Wiri Ngoma sindi bugushire ko ngo colonel canke lieutenant colonel kuko aya mapete nta yafise nta gisirikare yize nta kintu na kimwe mu vya gisirikare yakoze iruhande yo kumwigisha kurasa gusambura karashi no gutera akagrenade Wiri Ngoma rero akaba yacikamba naho bamwe bariko baragerageza kubinyegeza nkuko twebakubwiye mu kiganiro catambutse hanya kuri Free Podcast TV ni mikenyuro n'ibindi vyinshi bariko baragenda biheka ku rupfu rwa Wiri Ngoma nago ndababwire ko ino ntambara ya RDC batayikwakwanije ndavuga Chilombo umukuru w'igihugu ca RDC son excellence Faci Beto akwiye gukwakwanya ino ntambara bikava mu nzira ati ni kwere kifilo hilo patriote dushikirije ano majambo uno munsi murazi gituma nago ndababwire ko kubura guhungabana kwa Kongo vyazananye ku bademokrate nago ndababwire ko abantu bose bacuditse canke bonka rimwe canke bavuga rumwe banama rimwe na Paul Kagame inkotanyi muri rusangi n'abademokrate rero igihe Donald Trump ashikira ubuyobozi no mu republicain musanzwe mubizi ko Amerika yabaye mu kintu citwa government shutdown ikiringo c'ukwezi kurenga baheruka kwemeza budget y'igihugu mu misi y'inyuma itambutse vyose vyagiye birava ku kibazo Trump yagerageranira n'aba demokrate mu republicain no mu demokrate ndaza kubica ku masonga naho nyene kugira mumenye impamvu ndiko ndashikiriza no majambo urugamba rwo kuhungabanya kwica no kwiba RDC gwateguwe neza gwigwa neza ruranonosorwa n'abademokrate ariko Donald Trump kwera mu republicain yaje afuta ibintu by'abademokrate cyane cyane ingingo zose Biden yafashe muribuka ko yafashe agasinya amadekre 100 bukeye akirahira aciye asinya amadekre 100 harimo guhagarika ubutinganyi imfashanyo zijanye na transgender mwarabonye agenda rava muri ONU ekana yandi mashami yose ya ONU za UNIFEPA OMS n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye avuga ko American First ashaka ko umunyagihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe atangura kwitabwaho gusumba kuyora ibifaranga leta vya Amerika mu bitwara mu maproje we abona ko ataca mariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubifatanyije rero n'urugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo Donald Trump urabona ko ikiringo ciwe sikirekire asigaje imyaka myinshi yoba ari ibiri rero niyaheza ino ntambara kuko icifuzo ciwe nkuko aguma bivuga neje mwarumvise asubira kuvuga ati intambara mu burasirazuba bwa Kongo narayirangije turaza kurondera igituma iryo jambo rivuga nkuko benshi akibivuga ubwa mbere baravuze ati eske ibi ntaye karavuga uko abivuze kuri tere habareho ko barashushana amasasu amadrone amaroketo amartieri n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko Donald Trump akicara akikubita mu gikiriza akavuga ati mu ntambara zose zari zarananiranye canke zikomeye mu isi intambara ya RDC iri mu ntambara nahagaritse kuko we arasanzwe yita mu pacificateur umuntu aharanira Prix Nobel y'amahoro Donald Trump ku munsi wejo igenekerezo rya 2025 yarashikirije ijambo mu vyita State of the Nation avuga ko ariko arishura umumenyesha makuru avuga ko ikibazo ca RDC yagikuye mu nzira ariko tukaba twumva Rubaya Masisi n'ahandi hagenda hatandukanye imigwano impfu amabombardement amadrone amartieri amamine amasasu les armes légères et les armes lourdes ziracavuza uruhuha bimeze gute rero cyo twanda babwiye ati dufata gatebe twicare dutahure dutuze nimba uri kuri vola parika imodoka ku ruhande kugira ntuvugira accident inyuma y'iminota ingahe gusa ndabasavye kugira dutahuzanye hama murabandanya ingendo n'ubuzi murimo bimeze gute rero
Trump igituma ategezwa kukwakwanya niya kwakwanya akabona izi mbwebwe za Sarambwa zikuye mu burasirazuba bwa Kongo iciza cyo kwihutirwa nuko yo kubaka igihome nkuko yabigize kuri Mexique amagashiraho amabazi militaire akumvikana na Tshisekedi na umuyobozi wa Union Africaine canke son excellence Evariste Ndayishimiye bakavuga ati turabakunye twosekiriza kano karere u Rwanda rugumi wabo Kongo kuko Kongo irafise plein droit yo gukora ivyigomba ku butaka bwayo uko niko vyifashe sino Donald Trump akazova ku butegetsi murazi ko ino ari manda ya kabiri ubwa mbere yaratwaye avuga ko yari muri yese abitwara nabi yigenza nabi muravyibuka aragaruka baramwongera ubu rero nitwiteze ko no manda kurikira azokongerwa mugihe yo kongwega vyoba vyiza ariko atongewe vyoba ari akananira abahinga kandi yoba ari umukoshi munini igihugu ca RDC kiguyemo kubera iki aba demokrate bategerezwa kugarukana strategie yabo izobandanya ibi ndabibabwira kubera ndiko ndabona amarobing Paul Kagame n'u Rwanda bariko barakora hari hakurya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ariyegereza abasanzwe arabashora mari canke abagwiza tunga bakomoka mu ba demokrate basanzwe bafata ijambo hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ariyegereza umwe nuriya kugira barabe ko botakamba canke bokoresha amafaranga bafise ama puissance bafise n'ama influence kugira amakosa canke ibihano u Rwanda rwagirizwa eka no kugatwe ko umuntu umwe mwarumvise ko Kagame afatirwa ibihano umuryango wiwe aba generale eka no nyene Wiringoma yarasanzwe afise igihano yari yarahawe n'ibihugu mpuzamahanga ibi rero Kagame akaba ari vyaragenda fukama ko biti inkoro hasi ababwira ati nukuri ni ndatakamvye murabitswe ari mwe mwashize nko muri bino bintu ni mungwane ko kugira simfatigwe ibihano igihugu c'u Rwanda ntigifatigwe ibihano cane cane atteinte à la personne bishika ku bantu kuko uzumva umuhungu wa Paul Kagame narekuriwe kuja mu gihugu kanaka agiye azofatwa umugenerale kanaka azofatwa ugasanga muri aho nyene muri abantu bari loko bari musanzwe bafise ubuzima bugategezwa kuba servi à l'international uko niko vyifashe rero Trump nk'umu republike atezwa gukora ibintu biri solide ibintu bikomeye hahandi naho aba republike bo baravuye ko aba demokrate bagashika kuri no mandi kurikira ataco bokonona kinini canke ataco bohindura uko niko biri amarobing arahari ariko nagomba ndababwire ko urugo canke ikintu wananiwe gukora kikiri iwawe kimaze kujabuka impinga nticoroshe cane yego n'amarobing Paul Kagame ariko arakora ariko sinizeye ko bitegezwa kumba nkuko we avyifuza ijana kwijana muraza kuvuga Fleury le Patriote kubera iki uwemeje ayo majambo adasanzwe ni kubera ko ubu ibihugu vyinshi byari byaratumye haba intambara canke vyafinanse irya ntambara mu burasirazuba bwa Kongo vyarahevye inzira y'icanzo vyarahevye ka kadirisha bana ko vyaca mu Rwanda Rwanda rugaca rucari amagaca rubinjiza ubu basa nababihevye bako baraca muri Grande Porte namana ibabwiye mubonye president wa Israel nyuma y'imyaka 40 aza muri Kongo haguruka agafata indeka kaza muri RDC si ibintu bisanzwe mubonye ubufaransa bwinginga busubira butakamba si ibintu bisanzwe mubonye Donald Trump nawe nyene si ibintu bisanzwe eka ibihugu mpuzamahanga vyinshi biriko biragenda biha umugongo tornelodo ku gihugu c'u Rwanda mu gihe vyamaze kubona ko inzira bari barafashe kera itagifata iswa yari inzira y'intambara gusesa amaraso kugwiza impunzi gufata ku nguvu abakenyezi inzira karengane nyinshi ibi navyo bikaba biriko birahanwa kandi ubu amarchive abikwa neza gusumba ama histoire ya kera rero hari no rugendo Tshisekedi yakoze ku munsi wejo aja mu Bufaransa kubonana na Macron benshi bavuze ati eske Ubufaransa bwa butanguye kwinginga Tshisekedi mu gihe we yari yaragerageje kugira approche kuri bo bakamuca amazi mbe vyoba bigamije iki ariko amakuru dukura hari hagufi mu Bufaransa muri Elysée haba ku ruhande rwa Kongo no ruhande rw'Ubufaransa amakuru ya mbere twaronse mu vyo bari bagiyemwo nuko Tshisekedi yari yagiye kuyaga na Macron mu biyago yakoze vyari ibiyago vya business nkuko bisanzwe biri Congo business yaga n'ubutare hanyuma ikintu batibagiye ni Dr Denis Mukwege akaba ariwe Congo RDC yatanze nk'umukandida hariya mu kugwanira ikibanza ca
c'umurongozi wa OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Hanyuma uyu akazoba ariko arahigana na Louise Mushikiwabo, u Rwanda rwahisemwo gushiramwo kandidatire ya gatatu. Rero nabonye barereta hariya hakurya Akanyaru mu Rwanda ngo Tshisekedi yoba yagiye kugira ukunuku akubita amarobingi yagira kugira Denis Mukwege arabe ko yo kubita hasi uwitwa Louise Mushikiwabo. Nkaca mbaza abanyarwanda, mwe Mushikiwabo kugira haje ntimwahagiye kuko Macron yaragifata kiri mushasha kandi yarafise impuhwe zo kugira arabe ko yosubiza imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Acavuga ati reka tuhashire Mushikiwabo atakintu na kimwe yamaze. Manda ya mbere ni ya kabiri vyose nibitutsi no kwiba. Muribuka havugwa amakuru ko yaguze n'amarido ya 20,000 dolari n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ya finansa aba finansa ari mu Rwanda, eka nivyo biro bigenda bitandukanye vyose nibimuvugwa ko. Rero Denis Mukwege akaba ahabwa amahirwe adasanzwe yo guca imbere ya Louise Mushikiwabo hamakarongora Francophonie. Ico cababa baje kumva ko Tshisekedi mu vyo yayaze banayaze n'ivya Francophonie mu gihe u Rwanda rwari rufise couverture nini idasanzwe hariya muri Francophonie. Uko niko biri. Tshisekedi ntiyagiye gusaba amadrone canke ngo abacancuro canke abamercenaires nkuko benshi babivuga, no yagiye kuyaga fere yongera yaga n'ivyo byo guserukira OIF biciye muri Dr Denis Mukwege. Uko niko vyifashe. Iruhande rero y'imfu z'agasakisaki ziko ziraba mu burasirazuba bwa Kongo, hari amajambo, hari kwiyumvira ukaniyumvira, none uyu mugore Scovia, uyu mugore yamaze kubigihahe, uyu muntu mengo ni ntakogwa ko, uyu muntu mengo Kagame ashira imbere, RIB ishira imbere, polisi ishira imbere, umuntu naho yovuga nabo umuntu canke yo mucoza yo natuka bitoroshe ko bamufunga canke bamucira urubanza kanaka. Rero uyu mugore Scovia Mutesi bikaba bimeze uko mu gihe bariko baravuga ko ari umugore muri bamwe batera umukoshi. Ndababwira igituma ariko aragwirizwa ayo majambo, umva katoroshe na majambo atari meza cyane, kuko Scovia aragaragara ngo ari kumwe na Mukurarinda. Interview ya nyuma yakoranye na Mukurarinda yatumye Mukurarinda asiga ubuzima, aho yiswe Karimaneko n'ibindi byinshi bigenda bihekeranye. Iruhande yaho Scovia Mutesi orazika roheruka gukorana interview na Lieutenant Colonel Wiringoma autoproclame. Aya n'amazina bihaye kuko Wiringoma nta mapete nkayo afise, Kamanzi nta mapete nkayo afise, bose n'amapete bihaye n'aba autoproclame. Rero uko niko biri, aho hari amajambo n'amafact n'amapost ku mbuga ngurukanabumenyi zigenda zitandukanye, aba Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi, bemeza neza ko Scovia ashoboye kuba ari umuntu w'umukoshi, ari umuntu adasanzwe cyane, kandi bagahapore ku bahungu basanzwe bagendana. Pana umuhungu amufotorera, umuhungu agira ikino, ahubwo umuntu wese azi ko agendana na Scovia mu bintu bya intimite. Ico nico kibazo kihari, kuko Mukurarinda barayaze rimwe kabiri gatatu birangira apfuye. Uyu mugabo Wiringoma nawe nuko inyuma yo kuyagana Scovia haba mu nzira zigenda zitandukanye ku mirongo y'urugamba za Kamanyora, Bugoma n'ahandi hose bagenda barabonana, kandi niwe bayagana cyane. Rero ngo iki kiragaragaza ko uno mukobwa ashoboye kuba ari umunyamikoshi idasanzwe cyane gose, iruhande canke wisunze amajambo ariko arashikirizwa. Rero hari n'andi makuru muri kano kanya ariko arakwiragizwa avuga ko Sultan Makenga ngo yoba bijya bitero vya drone bavuga bose ko aratangaza byoba vyarabaye ngo yaravuye muri Rubaya, akaba yakoze akantu ngo kubwenge, abandi nabo bakavuga ati ugararaguza biragoye ko umutera ibombe canke hari ikintu kigomba kibe de grande ampleur ngo arakimenya. Je sinashatse kuvuga amajambo menshi, ariko koko naramubonye kandi n'umuntu ameze uko ndababwiye. Nuko rero vyifashe hari amurasirazuba bwa Kongo, ibitero birakomeza, Rubaya ntivyoroshe, uduce twinshi AFC M23 ikomeza kudutakaza
tuguma tugwa mu maboko ya FRDC wazalendo. Ibi navyo dutegerezwa kuvyishimira kuko n'abana bariko barataha iwabo, n'abana bariko barasubira gukora ibidasanzwe kugira barabe ko bokwiha iteka nitekane. Hariya muri Kongo haravugwa impfu zigenda zitandukanye, ariko tuza gukora ikiganiro cimbitse neza na neza tubabwire hapfuye bande, bari basanzwe bakorana gute na leta y'u Rwanda, kuko birahari barasanzwe bakorana gute muri hierarchy yabo. Vyose tuza kubirabira hamwe bakunzi ba Free Podcast TV. Ndizera ko bino ari ibintu bitahuritse, udafise ugutahura nkuko iwanje canke utatahuye muri buno busesanguzi na kino kiganiro araza kuza muri commentaire yandike ikije sinagitahuye, hama tuje ngaho tumusobanurire ibintu bikomeze bigenda neza. Ariko ico ndiko ndababwira kandi shimangira nuko urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rwaheze. Bisubiyemwo, urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rwaheze. Aha ni mu gihe drone ziriko zirabarasa, drone imwe ngo igugwa umuriyoni w'amaero. Mumva ko bitoroshe. Mwanya rero nuko bigenda, ariko ndakenguruka ko mudahemuka ibiganiro bica kuri Free Podcast TV mu bikurikira 5 kuri 5. Mwibuke rero mwe murose kino kiganiro canke muhuriranye naco biciye ku mirongo y'ama groupe canke ku malink babahaye. Mugenda mufyonze sabone canke subscribe, tukomeze twagura umuryango wa Free Podcast TV, ibiganiro ubusesanguzi eka n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ama live cane mwijoro tube turi kumwe. Mwarahezagiwe, mugire umugisha, mugire amagara meza, amafaranga, ituze nitekane, ubutunzi mu miryango yacu. Ciao ciao.